Mwiriwe neza nanone abanywanyi b'ibiganiro byacu turabifuriza mugoroba mwiza bigendanye nawe muherereye turabaye ikaze kandi nanone mu makuru agezweho aravugwa hirya no hino ku isi tugiye kugoroka mu idonido ry'amakuru akomakomeye cyane aravugwa mu bice bigiye bitandukanye nga mu gihugu cacu cy'u Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino ku isi turabahaye ikaze mwese abatwumviriza nga kuri Burundi News TV mboresha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta agezweho aravugwa mu bigendanye n'umutekano politike diplomasi ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye turabaye ikaze rero mu makuru agezwe muri uno mugoroba kuri oya gatanu kwigenekerezo ya 18 gitugutu 2024 dore ingingo nkuru tugiye kugorokaho mu kiganiro cyacu ciza cy'uno mugoroba nga mu gihugu cy'u Burundi abantu bashika kuri 22 rero by'umwariko barimo abasanzwe ari abasoda n'intwaza ngabo nga mu gihugu cacu cy'u Burundi by'umwariko baramaze kugenda baratabwa muri yombi by'umwariko bagirizwa by'umwariko kugerageza gutegura ibikorwa byo guhungabanya umutekano nga muri kino gihugu cy'u Burundi aho bafatiwe muri Cibitoke by'umwariko bivuga ko hari bagenzi babo bariko baragerageza by'umwariko kubahereza intwaro ngo bazinjize nga muri kino gihugu cacu ciza cy'u Burundi ahanga muri Cibitoke yarasanzwe by'umwariko hari umupaka cyangwa se hari urugabano rw'u Burundi ndetse na Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo by'umwariko hakaba hari n'urugabano rurahuza ruragabanya igihugu cy'u Burundi n'igihugu c'abanyi cy'u Rwanda ariko bamwe bavuga ko abaterabwoba baturuka ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo babasha kunyura nyine ku ruhande rwa Kongo mu buryo bworoshe cyane ku buryo by'umwariko baba abari abanzi b'i Burundi ndetse n'abandi bagiye batandukanye byoroshye kuba bo kwinjira mu gihugu cacu cy'u Burundi ibyo byashikirijwe rero by'umwariko na Pierre Nkurikiye canga Petero Nkurikiye umuvugizi ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati iterambere rusange ndetse n'umutekano mu gihugu aho by'umwariko amenyesha ko hari n'abajejwe intwaro nabo nyene bari kugenda by'umwariko barakogwa amatohoza muri ibi kandi biriko biraba mu gihe Evariste Ndayishimiye aherutse gutangaza ko leta yiwe ndetse by'umwariko n'abandi bajejwe umutekano bagomba kuzoshyira imbaraga ndetse n'ingufu mu bikorwa bigiye bitandukanye bigendanye no gukora iyo bwabaga kugira ngo amahoro n'ituze bibashe kuba byoganza ndetse binagaruke nga mu gihugu cy'u Burundi ndetse inzego z'umutekano zikaba zikomeje kugenda zirasabwa gukora iyo bwabaga gukoresha imbaraga zose zishoboka n'izidashoboka mu rwego rwo kugira ngo amatora yimirijwe nga mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka uza 2025 azaba ari amatora y'intakemwa ndetse azaba ari amatora ameze neza ku buryo azabera abandi bose akarorero nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira turagaruka kandi ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa aho ingabo zisanzwe ziri mu butumwa by'umwariko muri icyo gihugu mu butumwa bwa MONUSCO zimaze iminsi zirashinzwe ibikorwa bigiye bitandukanye bitari byiza bigendanye no gufata ku ngufu cyane cyane iziri muri Republika ya Centrafrica hari bamwe rero babona yuko by'umwariko ivyo bikorwa biriko biravugwa kuri izo ngabo z'u Rwanda zisanzwe zizwi nk'indakemwa by'umwariko ari ibikorwa bigendanye no kubahindanyiriza izina ariko kandi nabyo ubwabyo bikaba bitashoboka hari bamwe bagaragaza ko by'umwariko utabudafata ku ngufu mu gihugu cawe ngo ugiye gufata ku ngufu mu gihugu c'abandi abandi bakagaragaza ko by'umwariko aho ingabo z'u Rwanda zisanzwe zirakorera ibikorwa byazo ndetse naho ivyo ibikorwa rero bigahitse byabereye ataho bihuriye ari mu ntera ndende cyane bamwe rero bakagaragaza ko ukuri kwa nyako kuzojya kuratangwa by'umwariko na MONUSCO isanzwe iracungera cyangwa se ifite mu nshingano by'ubwo butumwa bwagiwemo ariko kandi abandi bakanagaragaza ko by'umwariko hane cyamaze kugenda kiratangazwa ku ruhande rw'u Rwanda turagera ko byose mu buryo bugiye butandukanye ariko kandi muraza no kubinyemerera tugaruke no ku yandi makuru akomakomeye cyane akomeje kugenda aravugwa hirya no hino ku isi haba ku bitero bikomakomeye cyane bya Israeli ariko kandi muraza kunyemerera ngaruke ku muburo ukomakomeye cyane by'umwariko minisitiri ajejwe ibyo bigenderanire mu mpuzamakungu w'Uburusiya by'umwariko Lavrova akaba yaje kugenda aratangaza ko leta y'Uburusiya irongoye na Perezida Vladimir Putin uri mu ngwano zikomakomeye cyane n'igihugu cya Ukraine yaje kugenda iratanga ubutumwa bukomakomeye cyane bavuga ko Israeli nibeshya ikagira ibikorwa bigendanye by'umwariko n'ibikorwa byitunganya ingufu za nucleaire cyangwa se izindi nganda zifise aho zihuriye n'ingufu muri Iran bakazigera bagira icyo bazikora by'umwariko
kuzoshyira mu mvuto cyangwa se ushobora kuzotuma ibintu birarushaho kugenda nabi muri kino gice nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cyangwa amakuru akomeza kugenda aradusumira ni mu gihe umushikiranganje wa mbere wa Israel bwana Benjamin Netanyahu amaze imisi by'umwariko ariko arategura ibikorwa bigendanye no kwihorera mu nyuma y'iko icyo gihugu cya Iran giherutse kohereza misile zishika ku 180 mu gisagara cya Tel Aviv n'andi makuru menshi cyane akomeje kugenda aravugwa. Ndabahaye ikaze mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye turabahaye ikaze abatwumviriza bari mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu karere k'ibiyaga binini by'umwariko mu bice bigiye bitandukanye mu bihugu bimwe na bimwe bigiye bitandukanye abatwumviriza mwese mubasha kumva ururimi rw'ikirundi ndetse n'ikinyarwanda turabahaye ikaze nga kuri Burundi News TV abatwumviriza bari ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose twizere ko muri amahoro kandi mukomeje kugenda muramererwa neza cyane. Nimba bwa mbere usenga rero nyemerera nkwibutse upyondi kwanditse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu bane natwe 5 kuri 5 ndetse amakuru n'ibiganiro byacu nabisangize ku nshuti zawe. Nyemerera tuyatangurire nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Mu nyuma yuko rero by'umwariko amakuru amaze imisi aratangazwa canke amakuru amaze imisi aravugwa y'ibiriko birabera mu shamba rya Kibira by'umwariko nga mu ntara c'Ibitoke harahejejwe gufatwa by'umwariko hakaba hari amakuru akomeje kugenda hakaba hari amakuru akomeje kugenda aravugwa by'umwariko akomakomeye cyane ndetse akaba ari amakuru ateye ubwoba. Amakuru akomeje kugenda aradushikira canke amakuru akomeza kugenda aratugeraho muri no mwanya aravuga ko nga mu shamba rya Kibira by'umwariko kugenda arafatirwa abandi bantu bariko bakekwa rero kuba bogira canke se bahungabanya umutekano nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Imibare yaje kugenda iratangazwa na Petero Nkurukiye asanzwe aravugira ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati aravuga ko abantu bashika kuri 22 barimo rero n'intwazangabo z'u Burundi bari mu bikorwa byo kwakira by'umwariko intwaro ziriko ziraturuka ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Yaje kugenda asobanura ko rero atamakuru menshi yotanga kuri ivyo bikorwa n'abariko baragira ubwo bugizi bwa nabi cyakora yavuze ko abo ngabo bari mu mugambi ugendanye no kuzogaba ibitero bikomakomeye cyane nga mu gihugu c'u Burundi. Komeza kugenda haradushikira canke haradusomera muri uno mwanya canke muri uno mugoroba nuko abategetsi bakomakomeye cyane biganjemo abasanzwe barashinzwe bigendanye n'umutekano nga mu gihugu c'u Burundi berekeje by'umwariko ahasanzwe aho bahise barafungira aba basoda canke se n'izintwazangabo n'abandi bari muri ibi bikorwa byose ndetse kaba bivuga ko hakironderwa cyangwa se yagikomeza amatohoza kugira ngo haraberwe hamwe rero n'abandi basanzwe barabarizwa cyangwa se bariko barakora muri ubu busuma nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Ntago ari ubwa mbere nga mu gihugu c'u Burundi rero hagiye harafatirwa abantu bamwe na bamwe bagiye barafitse intwaro cyangwa se abariko baragerageza guhungabanya umutekano w'igihugu c'u Burundi n'abandi bagiye batandukanye. General Major Everest Ndayishimiye rero yarashyize imbaraga zikomakomeye cyane mu bugendanye no kurinda ndetse no kugarura amahoro n'ituze mu bice bigiye bitandukanye ariko kandi abatari bakeya barakomeje kugenda bagaragaza ndetse baranerekana neza yuko mu gihe igihugu c'u Burundi kitari cyogira ibikoresho bikomakomeye cyane haba ibigendanye no kucunga neza ubutasi mu kureba neza abinjira n'abasohoka nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu kugira ibikoresho byiza bicungera umupaka ndetse n'ikirere ari bimwe mu bintu bizakomeza kugenda bigaragazwa nk'imbogamizi kugendanye n'umutekano w'igihugu c'u Burundi. Amakuru akomeza kugenda aradushikira avuga ko aba bantu bashika by'umwariko kuri 200 bafungiwe by'umwariko mu gasho k'intara ya mu ntara c'Ibitoke abivuga ko rero by'umwariko hariko harategurwa ibikorwa byo kubarungika ngaha mu gisagara cya Bujumbura cyangwa se by'umwariko Igitega nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira ndetse aradusumira. Umushikiranganje by'umwariko nk'uko byakonje kugenda biravugwa Pierre Nkurukiye asanzwe ari umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati iterambere rusange ndetse n'umutekano mu gihugu yaje kugenda amenyesha ko by'umwariko hari n'abandi by'umwariko bashobora kuzoronderwa basanzwe barakorera ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Abangaba kandi by'umwariko baje biyongera ku bandi bagiye bafatwa mu bihe bigiye bitandukanye. Ibi ngibi bikaba ari bimwe mu bintu byakomeje kugenda biratera ubwoba abanyagihugu ndetse uko byagenda kose abanyagihugu basanzwe barakorera akazi kabo ka minsi yose mu bice bigiye bitandukanye nga mu ntara c'Ibitoke ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye ni bamwe mu bantu bakomeza kugenda bagaragaza ndetse barenekana ko bafise impungenge by'umwariko berekana ndetse bavuga ko batewe ubwoba n'ibikomeza kugenda biratanga
gutangazwa canga se nibikomeza kugenda bigaragara ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi mu bigendanye n'ibibazo by'umutekano bikomeje kugenda bigaragara. Kugeza ubu rero by'umwihariko biravuga ko umutekano ugiye gutangura gukazwa mu buryo bukomakomeye cyane, aho by'umwihariko inzego zijejwe umutekano zibona ndetse zikagaragaza neza ko by'umwihariko zifise amakuru yizewe 5/5 yuko ibikorwa bigendanye no guhungabanya umutekano w'igihugu by'umwihariko bikomeje kugenda biriyongera ndetse bishobora kuzokoma mu nkokora rero ibikorwa bigendanye n'amatora nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Abatari bakeya rero baravuga ko niba inzego z'umutekano by'umwihariko zitarabye kure ngo ziba maso n'undi birakomeza kugenda birahereza akazi gakomakomeye cyane by'umwihariko birahereza akazi gakomakomeye cyane inzego z'umutekano. Amakuru akomeza kugenda haradushikira cange akomeza kugenda aradusumira rero by'umwihariko aravuga ko abasesenguzi babona yuko nga mu gice ca Cibitoke asanzwe hari ishamba rya Kibira ariho hantu hambere hasanzwe harifashishwa namwe mu bagizi ba nabi ku buryo by'umwihariko bishobora kuzokomeza kugenda birabihereza urwaho rwo kwinjira nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi by'umwihariko bikaba bishobora kuzotuma nyine umutekano ukomeje kugenda urazamba. Turakomeza kugenda tubarondera ibigendanye n'aya makuru irakomeje kugenda aravugwa by'umwihariko agendanye n'umutekano ukomeje kugenda urazamba nga mu gihugu c'u Burundi. Ni mu gihe kandi tukiri nga mu gihugu c'u Burundi imigambwe igitandukanye ikomeje kugenda irashishikariza abanyagihugu by'umwihariko kwitegurira amatora meza by'umwihariko yemirijwe nga muri kino gihugu, ndetse abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda barasaba yuko by'umwihariko ibigendanye by'umwihariko n'imigambwe igitandukanye itari kugenda irumvikana cyangwa idahuje ibyiyumviro yakoroherana mu rwego rwo kugira ngo by'umwihariko habashe kurabwa uburyo aya matora yozaba mu buryo bw'umutekano wuzuye. Umuryango w'abibumbye biciye mu butumwa rero bwawo bwo kugarura amahoro n'umutekano muri Repubulika ya Centrafrica MINUSCA rero warahakanye ibirego bishinza ingabo z'u Rwanda gufata by'umwihariko ku ngufu abagore ndetse n'abakobwa bo muri kiriya gihugu, ushimangira ko rero uduce byavuzwe ko by'umwihariko bakorera mu by'umwihariko biriya byaha zitandukanye zitadukoreramo nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kwigenekereza 16 Ukwakira nibwo rero umunyamakurukazi bara rero Debuti yanditse inkuru rero ikubiye mwo rero ibirego bishinza ingabo z'u Rwanda RDF ziri muri MONUSCO ziri muri MINUSCA rero gufata ku ngufu abagore ndetse n'abakobwa ndetse n'abakorera ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ayitambutse rero by'umwihariko kumenyesha makuru bya The New Humanitarian ndetse na Le Monde nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Uyu munyamakuru rero by'umwihariko yasubiyemo ubuhamya bw'abagore bashika muri 3 avuga ko rero bosambanyijwe ku ngufu rero n'abasirikare b'u Rwanda barimo rero uwitwa Jane uvuga ko rero yasambanyijwe yagiye kugurisha imbuto by'umwihariko ku birindiro byazo, uwitwa Grace avuga ko yasambanyijwe mu mujyi wa Parwa ndetse wo mu majyaruguru ya Centrafrica, ndetse n'abandi bagore bashika muri 2 bavuga ko basambanyirijwe ahitwa Nasima mu birometero bibarirwa mu majana 4 uvuye mu mugwa mukuru w'icyo gihugu Bangui. By'umwihariko RDF mu itangazo ryayo yasohoye kuri uyu wa gatatu heze kwigerekereza 16 Ukwakira yaravuze ko ibi byose ari binyoma bidashobora by'umwihariko kubaho ku mpamvu rero zirimo kuba rero uduce ingabo zayo zishinzwe rero gukoreramo ibyaha zisanzwe zitadukoreramo. MINUSCA rero by'umwihariko mu itangazo yamaze kugenda irasohora kuwa 4 kwigerekereza 17 Ukwakira nayo by'umwihariko yashimangiye ibyatangajwe n'igisirikare cy'u Rwanda RDF. Yaragize ati dutunganyije by'umwihariko dutanganyirijwe by'umwihariko umubabaro ndetse tunasohoye ubutumwa rero n'umubabaro ko rero izi nkuru by'umwihariko yaba iyanditse na Le Monde ndetse na kiranga kimenyesha makuru by'undi by'umwihariko ari amakuru atariyo by'umwihariko akomeza kugenda arashyira mu majwi rero ingabo zitigeze zoherezwa mu duce ibivugwa ko byoba byarabereyemo. MINUSCA kandi yaranagaragaje ko abagore n'abakobwa bavuga ko by'umwihariko bahohotewe n'ingabo za RDF batigeze bayimenyesha ko rero bahohotewe, nyamara yarashyizeho rero ingamba zo gukumira ihohoterwa rishingiye ku gitsina by'umwihariko uburyo rero bufasha abahohotewe gutanga amakuru mu buryo bworoshye ndetse bunihuse. Ubu butumwa icyakora buvuga ko
hagomba gukorwa amatohoza byagaragara ko hari abasirikare bahohoteye bariya bagore by'umwihariko bagahabwa ibihano by'intangarugero nk'uko amakuru yama aradushikira. Guverinoma y'u Rwanda biciye mu muvugizi wayo wungerije Ale Mukurarinda aheruka gutangaza ko ziriya nkuru rero zishinza ingabo z'u Rwanda gufata ku ngufu rero atakindi zigamishe usibye gusiga icyasha mu nyuma y'imyaka myinshi zikora ubutumwa bwazo kandi neza ziranitanga. Aya makuru rero arakomeje kugenda aratera benshi impungenge, ariko kandi abandi bakavuga ko ibyo ngibyo bisanzwe mu gihe bamwe bari ko baragerageza by'umwihariko guhungabanya by'umwihariko igikundiro ndetse n'ubudahangarwa ndetse n'ubwitange bw'ingabo z'u Rwanda nk'uko amakuru akomeza kugenda by'umwihariko arabivuga muri rusange. Andi makuru yibutsa akomeje kugenda aravuga cange akomeza kugenda aradusumira. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga by'umwihariko wa Israeli Katz yamaganye umunyamabanga rero umukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres kubera ko rero by'umwihariko atanditse ku rupfu rwa Yahya Sinwar rero wari umuyobozi mukuru wa Hamas nk'uko amakuru yama aradushikira aradusumira. Ibimenyesha makuru bigiye bitandukanye nga mu burengero bw'isi birakomeza kugenda birandika biranagaruka ku nkuru zikomeje kugenda ziravugwa, ndetse by'umwihariko z'uyu musirikare ukomakomeye cyane yari umuyobozi mukuru rero mu bya politike muri uyu muhari wa Hamas nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Hari amakuru akomeza kugenda aravuga ko rero ibipimo biherutse gukogwa mu laboratoire akomakomeye cyane nga mu gihugu cya Israel yaje kugenda yerekana neza yuko by'umwihariko uyu mugabo ari we nyawe yamaze kugenda yicwa. Uyu muyobozi yarashinjije Antonio Guterres by'umwihariko kuyobora gahunda ikabije by'umwihariko yo kurwanya Israel ndetse no kurwanya abayahudi. By'umwihariko abihuza na Guterres by'umwihariko avuga ko avuga n'ikibigaragaza ko yanze gutangaza ko Hamas yari umuhari w'iterabwoba mu nyuma y'ibitero yagabye kuri Israel. Sinwar umuntu udakunze rero kugaragara bivuga ko ari we rero wateguye igitero cy'iterabwoba cyagabwe ku majyepfo ya Israel ku igenekerezo ya 7 Ukwakira 2023 cyakurikiwe n'intambara iteye ubwoba rero ubungu bimaze umwaka wose hagati ya Hamas ndetse na Israel mu karere ka Gaza, ndetse yinjiramwo rero abafatanyabikorwa bayo Hezbollah muri Libani nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Guterres yarakunze kugirana amakimbirane na Israel kubera ko umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres ukomoka muri Portugal yanze gushyigikira ku mugaragaro ibikorwa byo kwihorera bya Israel yahise itanguza uwo mwanya. Kugeza ubu ngubu kandi ariko Israel irasa naho yagiye mu gihirahiro cyangwa se by'umwihariko mu bihe bidasanzwe mu nyuma y'uko yari isanzwe ifise gahunda ndetse n'intumbero zikomakomeye cyane zo kugerageza by'umwihariko gutangaza ndetse no kwerekana zo kwishaka kwihorera ku bitero bikabije by'umwihariko biherutse kugabwa by'umwihariko mu gisagara ca Tel Aviv bikozwe na Iran nayo yatsaga n'ihorera ku bitero bikomakomeye cyane ingabo za Israel ADF zabo zo mu kirere ndetse n'izo ku butaka ziherutse kugaba mu bice bigiye bitandukanye. Amakuru akomeza kugenda aradushikira cange amakuru akomeza kugenda aradusumira, akaba akomeza kugenda agaragaza ndetse aranerekana neza yuko by'umwihariko mu nyuma y'uko Israel yari kirategura kuzorasa ku bikorwa bigiye bitandukanye remezo cyangwa se inganda zitunganya ingufu za nucleaire muri Iran by'umwihariko isa n'iyamaze kugenda irahabwa gasopo n'igihugu cy'Uburusiya nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange amakuru akomeza kugenda by'umwihariko aradushikira aho by'umwihariko ibintu bishobora kuzoba bibi cyane nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Amakuru arava mu gihugu cya Israel aravuga ko by'umwihariko batungwe no kubona igihugu cy'Uburusiya gitanga umuburo ndetse gisa n'igihereza gasopo by'umwihariko ubuyobozi bwa Israel ko nibibeshye bakagira ibindi bikorwa bitandukanye bashobora kuba barasa by'umwihariko cyane cyane muri Iran bashobora kuzagabwaho n'ibitero bikomakomeye cyane. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wungirije w'Uburusiya Sergei Lavrov rero yaravuze ko leta ye yaburiye Israel kudahirahira rero itekereza by'umwihariko kurasa by'umwihariko ku nganda zitunganya nucleaire za Iran nk'uko amakuru aradusumira. Inganda zitunganya nucleaire ni kimwe rero mu byo Israel iri gutekereza kurasa by'umwihariko muri Iran mu rwego rwo kwihimura kuri misile zishika ku 180 Iran yarashe muri Israel mu misi
misi iheze. Minisitiri by'umwihariko Lavrov yaragize ati twarakomeje kubaburira inshuro nyinshi cyane kandi by'umwihariko turakomeje kubikora. Turasaba Israel rero kwitonda ndetse no kudahirahira itekereza uburyo rero bwo kurasa ku nganda za Iran zitunganya nucleaire n'ibikorwa remezo bifise aho bihuriye n'izo ngufu za nucleaire. Yavuze ko by'umwihariko byaba ari ikintu gikomakomeye cyane kandi by'umwihariko kitajyanye n'amabwiriza yo kurenga ikoreshwa ry'inganda z'intwaro za nucleaire. Uburusiya burasanzwe bufitanye rero umubano ukomakomeye cyane ndetse wihariye na Iran, by'umwihariko igihugu gicuruza intwaro zifashishwa cyangwa se zifasha ingabo z'Uburusiya mu ngwano basanzwe barahanganyemo n'igihugu cya Ukraine nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Amakuru avuga ko rero Uburusiya bwamaze no kohereza ibikoresho byifashishwa mu kurinda Irani byitezwe by'umwihariko kuzagira uruhare mu gushwanyaguza intwaro za Irani zitaragera hasi nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cyangwa akomeza kugenda aradusumira. Ibi kandi bibaye mu gihe kugeza magingo aya ngaya ngaha muri kino gihugu perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky akomeje kugenda yifuza kuba yotunga intwaro kirimbuzi. Perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky rero yavuze ko igihugu kiwe gikwiriye gutunga intwaro kirimbuzi mu rwego rwo kwizera umutekano wacyo mu gihe kiri imbere, by'umwihariko ashimangira ko ibyo bidakozwe nibura by'umwihariko Ukraine yakwemererwa n'ibihugu bigize rero umuryango wa NATO. Zelensky aramaze imisi ari kuzenguruka mu bihugu bitandukanye yerekana icyo yise by'umwihariko Victory Plan, gahunda yemeza ko izofasha igihugu cyiwe by'umwihariko gutsinda iyi ngwano igihugu cye kimaze igihe gihanganyemo n'Uburusiya. Muri iyi gahunda Zelensky arifuza ko rero Ukraine ihabwa intwaro kirimbuzi, bitaba ibyo ngibyo ikinjizwa mu muryango wa NATO mu rwego rwo kwirinda ko by'umwihariko n'ikindi gihe Uburusiya butazahirahira by'umwihariko bwongera kurwanya iki gihugu cya Ukraine. Icyakora benshi bemeza ko iki cyifuzo kiri mu byatumye Uburusiya rero butangiza intambara muri Ukraine, cyane ko by'umwihariko butifuza ko umuturanyi warwo yakorana cyane cyane n'ibihugu biri muri NATO atunga by'umwihariko intwaro kirimbuzi mu marembo y'igihugu nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Muri Nzeri uyu mwaka Zelensky araherutse muri Amerika aho yaganiriye na Perezida Joe Biden ndetse na Donald Trump hamwe rero na Kamala Harris mu rwego rwo kuganira kuri Victory Plan, umugambi yavuze ko Trump yemeranya nawe. Icyakora Trump yamunenze ahubwo by'umwihariko avuga ko bitari bikwiriye ko Zelensky ashora igihugu cye mu ntambara, akavuga ko yari akwiye kuba yoshaka ubwirinzi bukomakomeye cyane. Ni indwano zimaze gutwara ubuzima bw'abatari bakeya nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira, ariko abandi bakaba bagaragaza ko by'umwihariko atakindi gishobora gukorwa mu gihe by'umwihariko hadashobora kubaho ishyirwaho ingamba z'ubwirinzi. Ndabashimiye abanywanyi b'ibiganiro byacu, dusubire mu n'andi masaha ari imbere turabira hamwe andi makuru agezweho.